aho rero bikatubabaza bikanadutera n'amakenga kuko twebwe agerageza kutubuza gukora ivyo dufitiye uburenganzira mugabo abariko bararondera gusambura umugambwe agaca abareka bagakora ivyo bishakiye bafashanije n'abategetsi bamwe bamwe hasi bo bakirabira hirya. Ivyo rero tukabona yuko bitariko birafasha igihugu gutera intambwe tuja imbere. Nico gituma nciye ku mayange tusaba yuko naho yashaka kwigira umuhuza bwa mbere na mbere ho umuhuza yemerwa na bose. Twebwe yaramaze kwerekana uruhande ahengamiye ko ntashobora kuba umuhuza wacu. Hama iyo avuga ngo yaratubwiye ngo tugire ibi nibi arashaka kutubwira ati nigenda mugira ibi mugabo ntadutegeke nyene tubikora. Nitwe duca turaba bivanye nuko ikibazo cifashe, bivanye nuko amategeko y'umugambwe yubatse, tukamenya ingene tubishira mu ngiro. Kuko guhanuye nimba yemera ko abaduhanuye ntabagutegetse. Kuko umugambwe CNL ntutwarirwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Umugambwe CNL ni umugambwe witunganije uko witunganije kandi ubwizwa kubahwa nkuko n'indi migambwe yubahwa ikubahirizwa. Rero uretse n'ivyo twarandikiye nyandicubahiro mukuru w'igihugu tubwira ko ikibazo ifata mu akaturenganura hagategeka yuko umugambwe CNL uja ku kivi kuko turi ku kivi ivyo bibazo byose bihari tuzobitorera umuti mugabo tuba mu mugongo biragoye yuko twobikora. Ikigeretse ko nuko umushikiranganje avuga ikintu agakora ikihushane cacu mu rwandiko rwiwe yandikiye abatware mu maprovince mu makomine itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu gace k'icenda yabibutsa yuko bokorohereza imigambwe gukora ibikorwa vyabo. Mu kwezi kw'icenda itariki 12 naho barakoraniye Ngozi bisunze ibwirizwa ryo kuwa 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho abava mu ntara ya Butanyerera bakoraniye mu ijambo yashikirije yavuze ati yarabwiye imigambwe ko yitunganya yisunze iryo bwirizwa kugira ngo bitegurire neza amatora yimirije ko iryo rizoba riri ryisungwa muri 2025. Camwe baza rero ko ntavuga nk'ivyo mugabo agacabuza umugambwe CNL gukora ibikorwa vyawo.